hari igihe ukora ibintu utavyikorera ugakora ibintu kubera kwactinga ibyo kw'abakinyi ba film arira atari kararira agatwenga atari karatwenga nubwo ubabaye ukemera ukagikora kuko biri mu muhamagaro wawe ivyo ni ibintu ntarinzi ko je vraiment uwo mwaka ngira ndawupowemo vraiment mugani uwo mwaka wakozemo cane ego hariho abantu babonye warakoze ikiganiro kuri sirenvibestv uri kurashinga intahe uri kuravuga nyene ibintu ce qui s'est passé entre toi et ta femme mugabo jewe nk'umuntu w'umunyakazi ndabona kenshi muhurira mu kazi kuko mwese muraba evenementiel est-ce que c'est facile ko hurira mu kazi n'umuntu mwavanye? Yes, bakunzi ba Gute TV reka ndabaha ikaze ndabashimire mwebwe mwese mukomeje kudukurikira ukaba utaragira subscribe ugenda ikoze ukaba udapartage ibiganiro byacu mugabo manye je bugiye gupartage ibiganiro bavuga iyo shaka gufashije bari kugipartage hewe umuntu agobera umuntu ngo partage gufashije ro gipartage uwundi kugira ngo nawe kimufashe hama nk'ibisanzwe ni kuri Gute iyo ndi ngaha inyuma ya kamera mama bizi ko ntari je nyene mba ndi kumwe n'umutumire noneho n'umutumire uno munsi Jesse ngene bibabwira arabizi namurondeye kuva umwaka uhetse gushika uno munsi Rasko urambeshe bro aheze umwaka ndakurondera yibaze hari le 28 décembre ariko nivyo umwaka waheze turi muri 2024 yego amakuru yawe je ndashima Uwiteka kabisa ego ndashima Imana katwaramutse abakuri tek turabagumbiriye turabaramukije turabahobereye turabayambiriye vyose n'umwaka mwiza sha uzubabere uko mwifuza yo kubabera kweri hari abantu utamenya ivyo bifuriza kubura utabuze ico bashaka bitabanye n'ivyifuzo byabo wowe uzubabere gusa uko muvyumva tu jewe maze guhura n'abantu bashika 10 bambwira ngo uyu mwaka turakwifurije ngo urugo barazi ko ndarushaka cawe yumvira hari igihe ariko yumvira ikintu bimeze gutya hari igihe usanga waremewe kwihebera Imana ibaze ugasanga uriko kwifuriza urugo ariko acakote nawe wavuze ati uzubabere uko babishaka uko mwebwe muvyifuza kweri ivyo musaba bari vyo bizobabako ego 2023 yari imeze gute kuri wewe? sha wari umwaka mwiza mwiza en general muga kandi taruryoshe kuri jewe emotionnellement cane yego umwaka naburiyemo abantu babiri ya nabuzemo papa nabuzemo nyokuru urumva ariko nyene ni kubuzima bumera ubundi bavuga ngo twese niyo nzira ofeti natwe tubizi bitegezwa kutubabaza ego mugabo iyo umuntu abazi yuko fendo fariyo tuja birakora ko gato mugabo ntaco bigusigira kinini yego niki cakuryoheye cane muri 2023 yego kugira ngo uyu mwaka je muvyo ndakwifuriza uyu mwaka noneho ndagikube kabiri shaka ngifise umwuka w'abazima ubu nyine nico kikuryohera yego pe ni by grace ari igihe umuntu abona bibayemwo imyaka n'imyaka gateba kumva umenga nibisanzwe ariko kuri jewe nibisanzwe ni ibintu by'agaciro kanini hari abantu baba barahuye n'ibintu byinshi bibagaho n'ibintu vyiza ariko umwaka bakifuza ivyiza gusa wewe ku bwawe burya nta kibi kigushikana kuciza birahari cyane erega no muri Bible biranditswe yavuze ngo simuzoronka ivyiza gusa nibibi bizoza ariko igihambaye nzoba mpari
nzoba ndi kumwe namwe nzoba ndi kumwe namwe kugera ku muhero w'isi so ntutinye ko bize ifo kuvyakira ahubwo je ahubwo iyo ibintu bimaze igihe bimeze neza cyane bitangura no kuntera ko sinzi ko ariko abandi biba bimeze hari ibintu bimera neza bigatangura gutera akajinya ukavuga ati ibi ni ibiki koko kavuga ati none ibi bintu bizohera gutega nzova nijajara ngo ubuzima nije ndabutwaye bikagutuma ubutangura kwigira igihangange wigira umuntu akomeye kumbe ubwo muri ivuto je Rasko nzi n'umuntu mwiza pe ariko navuze nyene ngo turiko turitegereza abantu barabibona ntacabaye ariko ndiko ndavuga umuntu nyene de nature umuntu mwiza nako nikari kumbabaza banza ugahere ko hanyuma hari abantu ngaha bacatangwa kuvuga ngo urumva uravyumva nawe urabazi sindabagusumvye iyo witaye ku vy'abantu bavuga ariko n'ubundi ni vya bindi nyene je vraiment sinzi ikibazo mufitaniye nabo ariko je iconze umuntu wese afise droit yo ku exprime iko bibona cyane ukuri mubareke kabisa je biri no mu bintu bituma nibereyeho ubuzima bworoshe pe koje ivyo vuga vyose ntaco bikubwira kiretse uje ukankorako mugana aho twohura mwibaraba urafise uburenganzira bwo kuvuga ibintu kuvyumva kuko naje sinibanira iyo ngeze kubivuga iyo ngeze kubivuga sinibanira ntibigera wibanira oya vraiment ikintu ndakivuga uko kiri ndakivuga uko kiri biri no mu bintu benshi banyankira biri no mu byo benshi bankundira yego kuko icira buri wanje kirirabura icera kirera nta hagati na hagati yabaho ufatije igituma nabikubwiye ivyo nuko mpanda gukurikirana sometimes iyo wagize ico uvuga canke ico ushikiriza haba ku ma réseaux sociaux canke nyene n'ahandi hose biri mu bintu ivyo wagiye uravuga muri 2023 abantu bafatikiye ko ntivyari ngombwa abandi yererererere mugabo jemba numva umuntu abakwiye kubawe atari abandi bashaka kwaba kuko igihe mvuka siyo bari iyo ndaye ubusa ntavyo bamenya iyo nabuze yarwaye nta n'ubimenya iyo nakoze igiteramo nkahomba benshi nta n'ivyo bamenya niyo nungutse ntavyo bamenya iyo ngwaye nije nivuza iyo ngiriwe ubuntu nkahezagirwa nije bibako so nta mpamvu nimwe mfise jewe yo kuzana umuntu atari mu buzima bwanje ngo ndamugire centre y'ubuzima bwanje kuko ubundi mba ndiko ndamuhohotera wavuga ivyo abona ni nko gukomanta umupira cyangwa gukomanta filme ntacyo bava bikora kuri urya ikinye wowe ufise umwanya wo kuvuga ariko muri uru rukino rw'ubuzima bw'iwanje mu acteur ni jewe hanyuma nimba atari wumpereza kuka kuguhema simbe nkuziye ko umushahara simbe nzi ko ivyonjya bivi wawe none ubu ufise uruhara rungana gute ku buryo no guta ku mwanya nta na rumwe vraiment nta bundi ntano ubundi ni jewe mba ndiko nditakariza time yego kuko ivyo uvuga vyose wowe uvyita ukuri cyangwa uvyita ikinyoma umuntu aba abizi neza ni jewe nyine wowe nyene ubicamwo kandi nije mba nzi akunguko cyangwa uruhombo ndabifisemo kandi again n'igihe nzoba narapfuye ntawe zo gusaba ngo nterurire isanduku cane gose nta n'uzo kubwira ngo nyimbire so byiza no kureka umuntu ukamubona uko abayeho hanyuma ukamwihorera bibaza ko ari navyo vyiza kuko hari ibintu byinshi abantu baca musanga niyo bikomase wowe nyene ubwiwawe wumva umenga biriko birakurengera plus ubivuga plus umva ko biriko birakurengera kuko nturi apt iyo aptitude yo kuba canke kugomba kumenya the life behind ntayufise kuko ntubuzi umuntu n'uwo ari we hari ikibazo twama tugira ugasanga ko ndakubona cyane yego nkama mbona umenga ivyawe ndabizi nkama mbona umenga ndanafise n'icyo ndayivugako juste kubera ndakubona juste kubera tumaze kuganira rimwe kabiri mugabo avredi nta bubasha nabuke bufise cyane vrai ko icyo ubunyumvira ko cyose kidahwanye n'icyo je niyumvira kuri jewe ntacyo giza ngo gihindure
cyane vraiment ubundi abantu bumva kuri 2024 kandi abantu bazotanga ikiganiro mu mwaka muri janvier ndazi ko bazohinduka cyane kuri biyiteho hari akantu nabonye mu gitondo ngo nako bitaye ibyo wanje gusa ngo ibyaho byitaho ryari ni umwaka numva nosaba abantu ko biyitaho bakimenya bakimenya ubuzima nta joke burimo nta mikino bugira hanyuma iyo ugiye ku vy'uwundi bigutera ishari bigutera inzigo bigutera kwiyumvira nabi asa hezagiwe ntacaguhako adahezagiwe ntaca ubuhomvye ntacaheza ngo gusabeko so vyiza nuko umuntu byamwe nyene bigoye turi muri societe isanzwe igoye ariko ubundi iyo witaye ivy'iwawe ubuzima buroroha cyane vraiment okay mu kazi tukuzimo cyane mu evenementiel nibyo yego kandi vraiment hano hose hari evenement mbone ngo hasiko atashitse ibintu biba bimeze nabi oya mutanteranya jewe nereje gahimwe je na pressure wonshaka aba banteranye n'abandi oya banyene bagende kujya nyene birabasha nibahura n'abandi barabibabwira basi murakoze ndavyumva gake iyo ndavyumvise ndabishima yes 2023 wararonse wabonye akazi karagenze neza muri rusange twavuze mu buzima busanzwe ariko mu kazi byagenze gute mu kazi byagenze neza ni umwaka mu bisanzwe ntari mbona yuko ndi bukoremo cyane mugabo urumva iyo ukora ibintu bitaraba wowe gusa biraba la communauté biraba abantu hari n'igihe uba obligé ni bwabuzi usanga umuntu adafatamo konje ntafatemo retraite kuko aho bagukeneye ugomba kuhaba ni nko kuba umusirikare ni nko kuba umuganga iyo bibaye ngombwa uri mu ntuze reka ndakoramutse cyane wakunze mutubabari iyo tubonye abantu amena namwe ibongerereze none kusa n'umuntu ancitse atacansigiye nga urandungikira n'ijambo ry'ihumure amen okay urumva so ku kintu kijanye n'ivy'akazi hari igihe ukora ibintu utavyikorera ugakora ibintu kubera kwactinga ibyo kw'abakinyi ba film arira atari kararira agatwenga atari karatwenga nubwo ubabaye ukemera ukagikora kuko biri mu muhamagaro wawe ibyo ni ibintu nari nzi ko je vraiment uwo mwaka ngira ndawupowemo vraiment mugani uwo mwaka wakozemo cyane ego nakozemo ibiteramo byinshi hanyuma ndagenda no kongera ubumenyi ahantu hari aho kandi byagenze neza byari ibintu by'agaciro cyane bref mu kazi kabisa uwo mwaka byagenze neza gose wari wa bon sana dushima Imana ubundi ni ibikora iraraba ikavuga ati kabisa ubu nta retraite ndamuhaye naza baranyana tawuni nyene nta kundi aramerewe neza ariko iganiro numvise mu gitondo ngo umuntu ashobora guca mu bintu byiza ngo ashitse mu ngo donc yamara kwijejera ko ari kubera we ngo Imana ikavuga ngo vasha petit ngo ubundi hasi kubera we hani ko yaje nkamufyondera nk'akantu wowe uremera ko byose biba kubera Imana shani Imana gusa bivana n'ingene tugarura hari uwigarura ikweza agashati hari n'uwigarura hari uwisifura hari uwikora ku rutugu hari n'uwihurushi hari n'uwikubita ikupe hari n'uwikubita umutwe ubundi Imana ubundi nitora ikavuga ati uwo muntu kugira ahindukiranye umvirize neza nijewe menye ukuntu ndi bumugarura muganyene nico gituma yitwa Imana uko ibikora kose nta makosa barimo oya yo yikora ikibereye bikora ikibereye twagitahura tutagitahura kandi Imana rego yitahuye ntiyo bikiri Imana oya ubundi niho mystère ihagaze ufite muravuze Imana ni souverain iri souverain cyane hanyuma
uko biducanga niho ubumana bwabo bwigaragaza. Plus bigucanga bikakubana icyayi kabisa bikakubana kabuye. Niho wica avuga ati kabisa ya mana nta mikino. Yes. Aha, jenge ngendo kabazo kanyuma. Ariko kabazo dushobora no kugwanirako. Oya kangoye ntako nishu. Ndisabira imbabazi. Kangoye. Urumva? Hari abantu babonye barakoze ikiganiro kuri sirenvibestv. Uri kurashinga intahe. Uri kuravuga nyene ibintu ce qui s'est passé entre toi et ta femme. Mugabo jewe nk'umuntu w'umunyakazi ndabona kenshi muhurira mu kazi kuko mwese muraba evenementiel. Est-ce que c'est facile ko hurira mu kazi n'umuntu mwavanye? Ntacyo bitwaye. Vya vrai? Yego cyane. Ntacyo bitwaye. Kuko après ubuzima burabandanya. Erega ubuzima bwose tubamwo. Sati ni wowe uhari wo kuvyorosha canke kubigumisha. So iyo bigumishije bigumira wewe. Iyo vyoroheje vyorohera wewe. Kenshi hari igihe wibaza ngo uri kubigira kugira ubabaze umugenzi wawe canke uyundi. Haje ugiye kuraba neza wowe ni uba warapfuye. Ugerageje kubiraba neza wowe uba waramaze kubora. Ubundi umuntu wese afise icyo apfana n'uwundi. Jeno nidupfane ikiganiro. Ubwo ni naja gufungura saa sita n'impaka ndaguhamagare. Si ubundi wampamagaye. Umusi nisinabipanze. Aragaciye. Ariko navyo nyene vyoshoboka. Mugabo kugira ndagutahuze ni ifoko duza turadifference aho duhurira n'abantu kuko n'abantu bari ngombwa baciye mu buzima bwacu. Siyo wenyene n'abandi benshi, hari abandi benshi mu buzima familiare, mu buzima sociale, tuba tutumvikana. Twapfuye iki canke kiriya kuko ubuzima ntituri oblige yuko tububamo nk'ababwikoreye. Hari igihe tugira amadesaccord n'abantu, hanyuma je nkatahura nti wewe kuri iki kintu po uciye ngaha nzoca nanje nciye ngaho uraca ku neza yaje nawe. Ariko niyo twahurira kuri centre d'intérêt imwe nta mpamvu yuko dukorana hanyuma je nawe ubundi ibindi bikaguma kwa kundi cyo kintu tukagikora kigahera hanyuma ubundi mu buzima tukabandanya uko twahora. Nta mpamvu yuko ikintu gishitse ku ishuri cyo napfuye umwana twiganye ku ishure takizana dusigaye twarakuze twarabaye abapapa turi mu kazi. Ntacyo bimaze aho hajya vyabereye niho bigomba kuguma. Ahandi mu kindi kintu hakaja ibindi bintu kuko ubundi ni mvumenga ni bitabika gucikira inzigo. Iyo utabaye maso byanse inzigo igakura muri wewe. Wowe ukaba ari ucika inzigo aho kwinzigo iba muri wewe ugasanga wosigaye wacitse inzigo. Ni kuvuga ngo cya kintu cyose ni ebana bare uyu mwapfu iki bare bare byose bare wagenda mbega wagenda no mu rubanza uri kurasereva ukamubona ukamurengana. Mais c'est fou. Mais c'est fou, c'est trop fou. Umuntu il faut toujours garder les limites ukavuga ati je umuntu aho tutatahuranye naha areka bigumu kuko vyatunaniye ko twatahuranira. Ariko ahandi bishoboka yuko dutahurana ntacyo bitwaye. Ubuzima bufise amasfere menshi cyane, bufise imiryango myinshi. So umuryango umwe urashobora kwanka kugura ukundi ukuguruka none ugurutse nawe ureka kuwucamo ngo no kubera wa mbere wugaye. No ya muri make nuko jewe anduka niyo spirit mfise kandi ndayifise ku bantu bose. Abantu bose je ndagerageza uko nshoboye ntagira ikintu mpfa n'umuntu uwo ari we wese. Mugabe iyo tugipfuye iyo turinze tugipfa uburi suri nawe ko ugo rugendo tuba tugomba tujemo ushobora kurutahura no kururinda nkuko je ndarurinda. Nico gihambaye ubundi sino ibiri nyuma y'ivyo kuri jewe ntibikwerekeye. Is none of my business. Niba binda mugabo dukatsi korosi tukagaruka hahandi twagiranira kakana hajya haba hariho amastop nandi mari mite menshi amakazi hagumara akazi akazi n'akazi ubundi n'akazi
bigenje gituma ndende nakubwiye ko uri umuntu mwiza ubundi ivyo bintu kugira ngo y'abantu bose babitahura fete 80% y'abantu bicana nuko bataba batawe ico kintu 80% y'abantu barogana none kurogana umuntu ugasanga arasigaye n'umusazi nibaza ko arico bataba batahuye burya n'umuntu ko kutumvikana n'umuntu atari uko uri mwiza canke wari mwiza donc ico mutahurije ko ntibisigura ko birashobora ko ari amakonegisi atahuye nta bwiza cyangwa ububi twese tugendana amashetani yacu umwe wese afite ishetani ziwe akagira n'abamarayika biwe yego akagira kote faible ziwe na kote fort ziwe yes jewe simvuga ko ndi gihangange mugabo mvuga ni kameme hari ibyo ntahura ku bijyanye na jewe ndabitahura uko abandi batabitahura kuko biri mu bituma mbaho kandi nkabaho nagukiwe bitatuma ndarota ndarazirana ndasinzira neza ndasinzira kabisa nka ebana nkuvuga ati nane nuwo mvyura kambwe ati subira usinzire nkongera nkasinzira umeze neza yego cyane atahuje amahoro nta kibazo mfise nta kibazo na kimwe ngira kuko wokinte mu buryo no mu bundi ndagerageza ko kitanshikira hanyuma ibyo byose byotuma kinshikira akaba ari byo nevita kurumva dufise ubuzima buto hanyuma kuba mubabaye cyangwa kububamwo ufise akangonongono ni ibintu bitaryoshye nta bwaroshanje buhari nta buzima bwaroshanje buhari iyo ubutwaye nabi ni babandi uca usanga n'urupfu barutinya bazi ikintu gituma umuntu atinya urupfu nuko aba atari mu nzira nziza oya nuko bazi ko hari icyo atakoze justement hari ibintu ataba araheza ubundi iyo uzi ko wabihejeje uravuga ati umwanya n'umwanya nitahire umva jewe lala sasa hivi lala kuko nta ibindi byose mu bisanzwe ubuzima iyo umaze kurenza 30 burya igihambaye uba warakibonye icyiza n'ikibubu kiza ibisigaye ni bonus y'ubuzima bya vrai butuwemo ni bonus y'ubuzima ako kantu niko kandi abantu bayaga bakumve pe izi impanuro ubundi zari zikwiye seminari ariko je nzokuronderera urwaruka bakiri bato ubigisha oya rega nibiragoye gutahura kuri kuimwe ibi byose bivana n'ibyo twaciyemo hari bibi ducamo ibibi vya vrai apana ibi abantu babona bakajija ngo yo ariko ngo warababaye no hari vyabaye abantu batigeze bamenya byambaye ko jewe batigeze bamenya byambabaje abantu batigeze bamenya mugabo kashashaka ubuzima bwa Rasko kandi batazi burya babona nuko umuntu aba yashatse ko babona ubundi nta nico norenza kuri ico urabyumva ariko hari ibintu biba byaradushikiye kera tukiri bato kera tukiriko turirondera biba byaratubabaje vya seri ata bintu vy'imyaniko birimo hamwe rero utundi tuntu tuza tukagucira mu buzima ukaturaba kweruka ugatisha namwe bwe ni muce hano n'ibindi byarahaciye kandi byasize nkome hamwe rengana ntihagire ntimuncire ishati gifunga bundi nuko Rasko reka tugushimire cyane murakoze cyane Imana iguhezagire pe namwe ibaho umugisha ibahe n'amahoro hanyuma nibaza ko uyu mwaka ngira ngo tuzosubira kubabona mu biganiro nk'uko cyane je ubundi nzaguma ndakurondera ko je ndakeneye kuzokwigisha abantu kubera ko numvise ufite byinshi byo kuba rero ndondera umuntu afite ibintu byo guha abantu nukuri nagirirwa ubuntu aronka nico mvuge gari gembura nico mvuga ndazi bizokwama bihari je kuri sije nzoba nateguye sinabihejeje ubu none simpejeje vyanyuma oya inye hari ibintu utavuze reka tuze tubivugane yanjye merci beaucoup murakoze cyane yego bayaga reka ndabashimire prochainement n'abadukwirikiranye Imana baduhera umugisha mubeho muryohewe hanyuma mukomeze yes big up sana